Itangazo kubimenyesha makuru mu gihe umugambwe CNL uramutse uhimbaza isabukuru igira gatandatu kuri uno munsi igenekerezo rya 14 Ruhuma umwaka wa 2025 no mu gihe twimirije amatora mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka nyene umugambwe CNL urashima intambwe ugezeko mu gutsimbatara no gusasagara mu gihugu cose hatibagiwe gufatana mu nda vyamye biranga inyankamugayo. Vyongeye kuva umugambwe CNL wemerewe gukorera ku mugaragaro ntiwahengeshanije gutanga intererano zawo mu buzima bw'igihugu na cane biciye kubatowe ngo bawuserukire mu nama nshingamateka, nkenguzamateka no mu nama z'amakomine mu gihugu cose. Nubwo ruhara nyene umugambwe CNL witeguriye guterera utiziganya no mu nzego zizova mu matora twimirije mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Nawe dushima ko umugambwe CNL wateye imbere, ntitwokwirengagiza ko kuva mu mwaka wa 2022 gushika muri uyu mwaka twaraye turangije w'2024 umugambwe waciye mu bihe bitoroshe kandi vyagize ingaruka mbi ku mugambwe no mu banywanyi bivuye ku kunanirwa kuwahoze arongoye umugambwe mu gutorera umuti ibibazo vyari biwugarije imbere no kunanirwa kunywanisha inyankamugayo. None naho biruko uburongozi bushasha bw'umugambwe burashima intambwe nziza cyane yo kunywanisha inyankamugayo tugezeko. Twibukanye ko kugira umugambwe CNL uve mu kaga warimwo hatunganijwe ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryabereye Ngozi igenekerezo rya 10 Ntwarante umwaka w'2024 ryari rifise hangiro ryo kunagura uburongozi bw'umugambwe no gusubiza ku kivi inyankamugayo inyuma y'ikiringo cababa imyaka 2 umugambwe wari umaze ibikorwa vyarahagaze. Ni muri iryo koraniro kaminuza ridasanzwe hatowe indongozi nshasha y'umugambwe nyakubahwa Nestor Girukishaka asubiriye umushingamateka Agato Gwasa. Twokwibutsa kandi ko mu mwaka wa 2024 twaraye turangije umugambwe CNL watunganije igikorwa cyo kururanisha inzego zawo nibwirizwa ritunganya gushasha imihingo y'igihugu. Gutyo umugambwe ukaba ufise inzego zitunganijwe uku gukurikira: ibiro bikuru vy'umugambwe, intara, icegera ntara, ivyo twita ama district, komine, zone, imitumba canke quartier zihuye niyo ntunganyo nshasha y'igihugu. Umugambwe CNL wariteguriye kandi bimwe bishemeye amatora ategekanijwe uwo mwaka, aho watanze intonde zawo ku matora y'abashingamateka n'abajenama b'amakomine. Dufatiye ku ntonde zemejwe n'umugwi ujeje gutunganya amatora bw'igihugu seni, umugambwe CNL uzokwitoza mu nama mpanuzwa jambo z'amakomine mu makomine 32 kuri 42 hamwe no mu nama nshingamateka mu ntara zose uko ari 5 mu gihugu. Kuvyerekeye itunganywa ry'amatora, umugambwe CNL
ntiwashimishijwe nuko umugwi utegura amatora ku rwego rw'igihugu seni utahaye agaciro ivyo umugambwe CNL utahengeshanije kusaba biciye mu nyandiko canke mu nama zahuza abegwa n'amatora bose, aho basaba ko utunenge twibonekeje mu ntonde zo makomine twokosorwa kandi na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yaremeje ko bishoboka. Ivyo vyatumye hari amakomine 10 umugambwe CNL utazokwitozamwo kandi wari watanze intonde zawo igihugu cyose. Muri iki gihe umugambwe CNL ubona ko amatora yo mu kwezi kwa ruheshi umwaka wa 2025 aje mu bihe vya politiki, imibano n'ubutunzi bitameze neza, hatibagiwe ikibazo c'umutekano muke kiri mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hatagize igikorwa, ibibazo vy'umutekano muke vyo muri Kongo bishobora gutandukira ibindi bihugu, harimwo n'ibihugu bigize aka karere turimwo n'igihugu cacu kidasigaye inyuma. Dufatiye kuri ivyo vyose durundaguye aho hejuru, uwo mugambwe CNL usaba abarundi bose gufatana mu nda kugira ngo turengane izo ntambamyi zose zihanze kandi zihanamiye ubuzima bw'igihugu n'abanyagihugu. Tuboneyeho akanya ko guhamagarira abarundi bose kugira gwawe gukurikiranira hafi uko amatora ariko arategurwa no gutorera umuti urama ibibazo bihanze abarundi n'Uburundi mu buzima bwa misi yose. Ni kuri ayo majambo twifurije inyankamugayo zose n'abakunzi b'umugambwe CNL isabukuru nziza. Bigiriwe i Bujumbura igenekerezo rya 14 Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2025, nyakubahwa Nestor Girukushaka umukuru w'umugambwe CNL akanawuserukira imbere y'amategeko. Murakoze.